umugambwe CNL usubiye kwemeza ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yaranzwe n'amabi menshi. Umugambwe CNL uramenyesheje abarundi n'amakungu ko mu gihe hotangazwa ivyavuye mu matora yakozwe muri ubwo buryo ko atawovyemera. Icibagiwe coco ni umugambwe CNL. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Umugambwe CNL, ibiro by'umukuru w'umugambwe. Itangazo ry'umugambwe CNL inyuma y'umwihwezo w'ivyaranze amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 nk'uko inderetsi n'abarorerezi umugambwe CNL wari warungitse mu gihugu cyose babishikirije, hatibagiwe amakuru yatanzwe n'abitabiriye amatora mu mihingo yose. Umugambwe CNL usubiye kwemeza ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yaranzwe n'amabi menshi bituma ibizoyavamwo bitokwizegwa. Amahinyu ndenzarugero yagaragaye nayakwirikira. Ubwa mbere, kwaka abanyagihugu uburenganzira n'umwidegemvyo wo gutora byabonekeye muri ibi bikurikira: kwaka abatora bamwe amakarata yitora kugira babatorere, gutegeka abatora ngo batore umugambwe uri ku butegetsi, gutera ubwoba abari ku mirongo bakirindiriye gutora. Ubwa kabiri, kutubahiriza uburenganzira bwo gutora mu mwiherero, vyaranzwe no guherekeza abatora gushika mu kazu k'ubwiherero no kubategeka aho batora, kuzingira abatora amakarata yitora kugira bikunde basuzume aho umuntu yatoye, gutegeka abatora kubikorera ahatagira ubwiherero, ubuzu bwo gutoreramwo butashizwe ahantu umuntu yiherera. Ubwa gatatu, ubusuma, kuzuza amasandugu amajwi y'amatora imbere yuko itora nyezina ritangura, kanatsinda hatanguye itora imbere y'amasaha yarategekanijwe, hari nahavuze ko batanguye isaha 9. Gutorera abantu benshi barenze umwe kandi amategeko yasaba ko atamuntu ashobora gutorera urenga umwe. Ubwa kane, amatora atabaye ku mugaragaro, vyaranzwe n'abarongoye ubuzu bw'amatora bankiye inderetsi z'umugambwe CNL kwinjira gukurikirana uko amatora ariko aragenda, kwanka kwakira impapuro zigenga inderetsi, kwirukana inderetsi hageze guharura amajwi. Mu guharura amajwi ntiberekana ikarata yitora kugira abahari bose babone watowe. Ubwa gatanu, guhimba ivyegeranyo, bimwe mu gifaransa twise falsifier, vyaranzwe n'ibintu bibiri nyamukuru. Kimwe, kwankira inderetsi aho zasigaye ko bagira ico bavuze canke basavye kuvyo kwandika ku vyegeranyo. Ca kabiri, gusinya ku vyegeranyo mu kibanza c'inderetsi zirukanywe. Naho vyagenze uko, umugambwe CNL ufashe kano kanya ngo ukengurukire wongere ukeze abarundi bose muri rusangi n'abanywanyi bawo by'umwihariko kubona barahunza amajwi umugambwe CNL, naho hari benshi batswe uburenganzira bwabo bwo gutora
no gutegekwa gutora uwo batipfuza mu mwidegemvyo, uwo bipfuza mu mwidegemvyo. Ivyo bikaba bihonyanga uburenganzira bwabo nk'uko bitegekwa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Umugambwe CNL wasanze ivyo twadondaguye vyose vyakozwe kumwe mu gihugu cyose, bikorwa n'abari bajejwe guhagararira amatora ku buzu bw'amatora. Ivyo bikagaragaza ko yoba yari integuro. Dufatiye kuri ivyo vyose vyavuzwaho hejuru, umugambwe CNL uramenyesheje abarundi n'amakungu ko mu gihe hotangazwa ivyavuye mu matora yakozwe muri ubwo buryo ko atawovyemera. Icibagiwe coco ni umugambwe CNL. Mu gusozera iri tangazo, umugambwe CNL usavye abanywanyi bawo n'abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda mu kurindira ko ikicuka n'impari vyatewe n'aya matora bitorega umuti. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 9 Ruheshi umwaka wa 2025, Nestor Girukishaka, umukuru w'umugambwe CNL, akongera akanawuserukira imbere y'amategeko. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.